Kaze kwihoro ryanyu ukabaza Web TV muri kumwe nanje Irere uri nkuru nkuko musanzwe mubimenyereye. Mu kiganiro twabaza cy'uyu munsi turaza kurabira hamwe nimba amakungu yoba ariko arisuka mu bijanye n'ivy'amatora yo mu mwaka wa 2020 mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munsi rero mu kiganiro turi kumwe n'abatumire babiri, umushinga ntahe Eric Nduwayezu musanzwe mumenyereye mu biganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV. Tukaba kandi turi kumwe n'umushinga ntahe Leonard Ndorimana, nawe akaba ari umunywanyi w'umuhari canke umugwi collectif 72. Reka tubaha ikaze rero umushinga ntahe Eric, turabaha ikaze kandi turabaramukije. Murakoze cyane, naje ndabaramukije kandi nakengurutse kwikaze mu ntaye. Umushinga ntahe Leonard Ndorimana, turabaha ikaze kandi turabaramukije. Murakoze cyane nanje kunyakira kuri plateau yanyu ya diffusion, kandi nshimiye kuba ndi kumwe namwe kuri aka kanya. Ego murakoze neza. Reka tubanze tubaha akanya kandi musubire mu idondore kugira ngo mubwire ariko baratukurikirana ibyo musanzwe mukora naho musanzwe muherereye. Reka dutangurire kandi kuri Eric. Mwego murakoze cyane, ngambanze ndamutse mu tumire mugenza cyane mwene wacu Leonard. Jemba mu mahanga mu Bufaransa. Nta bintu by'imigambwe ndimo mvuga ivyo mvuze, nta bintu by'imigambwe ndimo mvuga kuvuga ivyo wacu Burundi, nta mihari n'indi ndimo. Muri make umunyagihugu asanzwe, Burundi asanzwe, umunyagihugu asanzwe. Ego cyane. Leonard, ijambo ni gwanyu. Nanje nkuko mugenzi wanje Eric amaze kubivuga, ndi muri collectif international de survivants et victimes de génocide y'abahutu yakorewe abahutu 2022, kandi nkuko bivuze nanje nta mugambwe ndimwo. Maze imyaka 47 ndi nyuma y'igihugu, mba muri Canada. Nshimishwe no kuba twoshaka kuganira kuri ico kintu cyanye n'u Burundi. Ego cyane. Ibinyamakuru rero byinshi byo mu mahanga biheruka kwandika yuko leta y'u Burundi isa nuko igabisha yuko ishobora guhagarika imigenderanire yayo hamwe n'intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi, umushinga ntahe Michel Kafando. Bikavugwa yuko ivyo byoba bisa nuko canke byo bitewe nuko iyo shirahamwe mpuzamakungu ONU canke ibindi bihugu bishaka kwinjiza mu bijanye n'amatora azoba mu Burundi mu mwaka wa 2020. Ivyo mbega niko mubibona? Reka dutangurire kuri mwebwe Leonard Ndorimana. Urakoze cyane gose. Ico nshatse kubivuga nuko kuva Uburundi bwagira ntuze iriya sanganya yabaye mu mwaka wa 2015, nako byanatanguye mbere amahanga yakomeje kugenda yivanga Burundi mu bibazo by'i Burundi, ari kugira ngo novuga ko hari abantu bahagutse ngo bagwanye ubutegetsi bwari buri mu Burundi babuhora kubera ko ahamwe n'icyo niyumvira amaminere ari mu gihugu. Icyo gihe rero ntuze nkabona yuko amahanga agiye yivangamo cyane nka Kafando ari mu bantu ba mbere kuva muri 2015 bagiye baza arabavugizi ba ONU, ariko ONU ari igikoresho cyayo kugira ngo baze bagere ku ntuze ku bintu bari biyumvire bibi basha bishika ku banyagihugu b'u Burundi bose. Ego Eric, mwebwe mubibona gute? Kuko rero ndavuze ndumva neza ko
akunze guhisha ukuri nibaza ko n'uburorero ashobora kubutanga afatiye ku bintu azi ahereye ahaba ahereye mu bindi bintu cyangwa mu bindi bihugu haba muri Afurika iwacu cyane cyane turi gushimikira kuri Afurika kuko niyo twamuka ibere iwacu nibaza ko tunezerwa no kwitaho kumenya bandi kuraba uko bigenda muri bihugu tubayemo. Ndi mu kiganiro kigira cya mbere natanze kuri iwe ndetse twabaza ko nari kumwe n'umushinga ntahere usiyonera ku Mana turi gutanga uburiro buba muri Afurika iwacu. Burundi tuze kubuvuga tutangura tufate ku bindi bihugu bya bidukikije cyangwa mugabo ntihagire turi kuvuga mu gihugu ngo neza kutuvuga ibihugu by'Uburayi cyangwa muri Amerika cyangwa muri Aziya cyangwa muri Oceania niho byoza kubanguka rero. Aho we nagomba mbanze ngorore gatoya ariko avuga yuko ngo Burundi no kwisanga yari yabaye muri 2015 ibintu byahereye kure byanabize kundusha ko numva n'imyaka yaguze amaze muri Canada sinuce ni kuvuga zero nayo bwanavuke imyaka 47 amaze kuvuga yuko rero Kafando yoba ari Kongo zira ivyo mu vuga mu ishushanyo ry'ireresi bita Amatora ngo azoba kumwakuza Kafando fikazira kuko yazira ikindi kintu Kafando azira izabize parfait unanganyanga Hizo ndio yari mu gihe kibona ca Kafando Kafando kandi akazira izazi beromari wa Mwongereza yarahari mbere yuko aja Kafando umva amaze kuba benshi cyane ku buryo zerekana neza yuko abita ko abategetsi bacu Burundi bafite ibindi bintu bahisha ari naco bituma cyane burya kurirukana uyu nuriya niba bagira ngo uyu muntu yatubwiye ibintu baba bagomba yuko ibintu byose bakora byubisha mu gihugu cy'u Burundi bitamenyekana. Nico gituma nta kindi bavuga ngo biswa mu by'amatora bagomba kugira nta munyamahanga n'umwe ashobora kwica ikintu cy'iwacu ico baje abantu bose bazira nuko ivyegeranye bagira bivuga ukuri kubibera mu Burundi. Ego cyane ariko nanje abantu nise tubizemo neza ndashaka kubanza gukora ntuza ibyabaye ntuze aho ya 2015 aho byatanguriye no kugeza umunsi uravye neza usanga ari bya bintu bigenda bikurikirana bya bindi bigenda babandi bagiye babudizamwo amahoro mu Burundi ari babandi bagaruka. Jewe muri 2014 nari Bujumbura mu mpera z'umwaka mu kwa 12 kugeza mu kwa mbere nari Bujumbura ariko umuntu ariko arabona ko hari ikintu kigiye guhinduka. Hanyuma 2015 nari Bujumbura mu kwezi k'umunani ariko ibyariko biraba mu mpera z'ukwezi kwa 2014 hanyuma hageze mu kwa mbere hakaba igitero cyaje kivuye hanze mu Rwanda ikibitoke ntuze bagahita bakimetaliza sur place ntikigahagarara ntuze icyo byabyaye ntuze conflict finama ntabwo igitero cyari kivuye Burundi igitero cyakije kivuye hanze. Ibyakurikiye muri 2015 mwarabibonye mu kwezi kwa gatanu push yarabaye kandi elemero sahari turazi yuko ntuze hari ibihugu byo hanze byari byaje muri iyo ngwano. Ntabwo twovuga yuko ari ibibazo biri mu gihugu nuko ibibazo muri 2015 deja hari abantu batashaka ku butegetsi buhari bukomeza kubaho ibyo twese turabizi. Hanyuma kandi wasanga y'Amakungu nayo yari complice muri ibyo bitero byabaye cyane tubibonera mu mantuze mu binyamakuru byari byatawe nka televiziyo y'Abafaransa Abanyamerika bari barimwo bakoresheje ibihugu bidukikije ndavuga cyane u Rwanda ibyo byose twarabibonye. Nta kuntu umuntu yovuga ngo ni ibintu byari buri ekero kuri ikimenyimenya nuko puci yawe kandi puci iza kuba hariho abari bayiteguye kandi n'abayiteguye barafashwe n'abari bayempike barafashwe abandi iyo iswa nta numwe atayizi ntabwo twobeshana ngaha. Ego Eric hari cyo wongerako?
jewe mbere y'uko nongera ko ahubwo ikiganiro nk'iki gikunda kuko umuntu murayaga nk'abo muri kumwe guca amaso mu yandi neza mbanze mbaze Leonaride uravuze uti niba abandi bagaruka mbe abo tuze ngo niba abandi bagaruka kugira ngo tuze kuyaga neza nataho ivyo havuze niba abandi bagaruka ni bande ninde nande umbira nk'amazina abiri canke atatu yabo wowe tuvuga ba abandi bagaruka babandi bagaruka nshaka kuvuga ni Etats-Unis Union Européenne bakoresha b'abarundi basumirinda banki igihugu cabo ugasanga ahubwo bageze hanze niba abandi bari kanyegeza umuriro bavuga bati ngo ubutegetsi nibuveho kandi abantu barabonetse aribo banateguye ya pusha ya 2015 ya imarezema yabananiye ntuze batashe kugera ko hanyuma barafatwa abandi barahunga icyo kintu twese turakiza ngo dushaka kukibesha nyako kugira inyishu mwayinoseri ndindira hari ikindi kibazo ngomba kubaza Leonaride uravuga uti abantu gitari igitero cabaye mu cibitoke kiraheza kiburizwamo canke baraheza kiratsindwa uti n'abateguye gusenyera ubutegetsi nabo nyene uti bamwe barafashwa abandi barahunga none ko bavuze ko abandi bagaruka harimo ishami ry'ibihugu bya Buraya harimo abanyamerika hari umunyamerika wo wumvisemo canke umunyaburayi baba muri abo muri bafashwe canke bahunze canke baba baraguye mu cibitoke mu gitero hari izina wo wumvisemo nari mwe canke uti akabira ko umuntu umwe uti numvise ko hari mu dufate nk'umudagi canke umutaliyano bari baje gutera cyangwa mwagombye gutera usenye ubutegetsi mu 2015 ngo ushobora kuvuga uti harimo umuntu wakabira cyangwa abantu bakabira kaye twumvise ko atari abarundi be abanyamerika aho tubabonera murazi yuko i Burundi nta mbundu twakorera i Burundi nta mbundu twakorera kandi imbundu zose zagiye zifatwa kandi impundu zafashwe zimwe zikanaturirwa zaba zivuye hanze ntabwo zivuye mu gihugu icyo turabyumvikana kandi amafaranga kugira ngo utegure ntuze igitabo gihugu nuko harimo amafaranga menshi bayagiyemo abanyagihugu bari mu Burundi batuye amafaranga bagurizo mu ibyaturiwe sinavyumvise rero ibyaturiwe sinavyumvise bavuze ndakumvise neza wahizo vuti zaturiwe ni biki zaturiwe inkoho zaraturiwe zimwe yego inkoho zaturiwe inkoho n'ubu zirahari iwacu mugabo nta hantu gushikuye ndumva ngo Abarundi dukora byinshi nta hantu ndumva bakora inkoho iwacu mu Burundi tuzi kuva nabo bazungu nyene bakadishorera iwacu ico bituragihurizako ibyo twibaza nkeka ababijejwe bagiye babifata ariko je amatwi ansume hari zaturiwe zafashwe kandi nyinshi twarazibonye kuri za televiziyo twarazibonye mu nyamakuru kandi ikintu ntuze gitanga cyane rwose byose bene inyuma tuvuga ngo waruvuze ngo nta banyamahanga bafashwemwo ariko urabye amateleviziyo yarari Burundi abajournaliste bari bahari bose kandi bose bari kuri côté ntuze d'opposition radicale byose twarayabonye ico kintu ntabwo twogihari ako n'ibintu byabaye kugeza naho ntuze abavugira ntuze iyo mihari yari hanze yashaka gutura igihugu bakigwa aho ntuze aho mu Faransa mu Bubiligi muri za Canada muri Etats-Unis byose twarabibonye ntuze tubwizanye kuri nkacu turabe ntuze ahubwo tugende ku ntumbero y'intuze y'abantu batifuza ko amatora azoba muri 2020 ko isari byatawe two turabibona urumva gatoya tukiri ngaho nyene jewe ubu novuga nti umuntu yoba andondera ariko barumize ikintu kiganira zabitaha urukundi n'umuntu avuga mu menyeshamakuru ngo yagize ibi n'ibi umumenyeshamakuru umuntu amuvuguruza neza abeshuza ivyo yavuze mugabo nta mumenyeshamakuru mu bari baba Barundi canke abanyamahanga nta mumenyeshamakuru bigeze yerekana yafatira inkoho nawe yigeze yerekanwa yariko atangira inkoho bavuga ibintu biriko biraba uwo rero yavuze bitari byo yo kurikiranwa kuzo yavuze mugabo nta mumenyeshamakuru izo ndavyemeza 100% azagirizwa haba yaba iwacu hari gutungane nta mumenyeshamakuru azagirizwa ngo yafatanye inkoho canke yatanze inkoho babamenyeshamakuru b'Abarundi canke abanyamahanga bari iwacu
nuko tubandanye tuge kwijambo. Ego sinzi imbere ko tuja ku kabazo kagira kabiri nimba hari ico Leonard afise yongerako. Icyo nshaka kongera ko nuko birababaje kubona hari ikibazo nashaka kubaza mugenzi wanje Eric turi kumwe ngaha sinzi imyaka amaze ari hanze y'u Burundi cyangwa igihe iri hafi gukwira 13 rero nishaka n'icyumaze hanze ntiyagize kugira nishaka n'icyumaze hanze amaze hafi imyaka 13 hanze. Ego jewe rero urumva zero ko rikomeye cyane gose kuri ariko kacu ndakumwumvisha nuko kuva muri 2014 kugeza muri 2019 umwaka wose mandi Bujumbura. Kandi ko ngende Bujumbura nuko ntuze ngenda mfise yanyota yo kuraba uko Burundi bumeze nkuko bamwe yugeze bundi bakubwira ngo ngwino urabe Burundi atari bwabundi barabira muri televiziyo no kuri internet no kuri WhatsApp no kuri Facebook. Kandi koko ibyo ugasanga ari byo ntuze yo nshishikarira gutembera mu Burundi mwijoro mu makartiyo tundabe bya bindi bavuga ko ntuze bya bindi soma kuri internet hari ndamvayo atavyo mbonye. Kandi ishaka twumvikana ko nuko ntabwo mvuga ko Burundi ntuze ko Uburundi butane ingorane ntuze kandi izo ngorane turazibona hano muri za Canada mu France avec les gilets jaunes turazi yuko uko uwo munsi birabaje ko Ubufaransa ahubwo butekwa avuga nko Burundi na crise ya gilets jaunes kandi harimo abantu bakubitwa bakagira bakavuga mu bintu byabo isi yose ko ntagiye n'umwe avuga ngo reka dufate resolution ku Bufaransa ariko i Burundi habaye ntuza abantu babiri bapfuye nation zezo zigahaguruka ngo i Burundi ngo nta mahoro ahari. Icyo kintu rero yo tuvuga ko icyo javuga ngani uko no humuriza mugenzi wanje Eric yuko ibyo bavyiza rimwe simbe nk'i Burundi kabiri gatatu ntuze cyangwa n'umwaka agenda akagaruka yoza afise yindi rangaje yoza afise yindi regard ku Burundi bw'uwo munsi bwipfuza kugira amatora kugira ngo bwongere ntuze bumererwe neza umunyagihugu wese yongera agende yumve ko yakire yumve ko yafashe akayaga iko kuri Tanganyika. Eric uzagerageza ngo niba nagutahuye neza barebo naridi utibera iwacu Burundi n'ibibera ngaho muri Canada n'ibibera no ngaho mu Faransa n'ibibera n'ahandi Leonard ego ntabwo ndarinda bumvise neza nariko ndabaza nti naba nagutahuye neza ubuti ibibera iwacu Burundi n'ibibera mu Faransa n'ibibera muri Canada n'ibibera muri Amerika nta kintu ntatandukaniro rihari. Hari kuba hano muri Canada na ntuze n'u Faransa hari itandukaniro ryinshi cyane rwose kubera ko uravye sinzi ko mwumvise ikibazo wabuze utibera iwacu ibibera iwacu Burundi tuvuka twe nawe na yere uti ibisanzwe n'ibibera muri Amerika n'ibibera mu Faransa n'ibibera muri Canada n'ibibera hehe na hehe hose n'ibisanzwe. No kuri ntabwo ndikunda kumva neza cyane kuri ikibazo sinzi kuri kurayumva je ikibazo ariko arabaza ashaka kumenya nimba ibintu bibera mu Burundi kuko mwavuze yuko hari ibintu biko birabera mu Bufaransa y'aba gilets jaunes hari ibintu bibera muri Canada muri Amerika n'ahandi ariko nta ma resolution afatwa ariko rero bibaye mu Burundi hakaba ama resolution afatwa akabaza ati mbega ibintu bibera mu Burundi bisa nibibera mu Bufaransa muri Amerika muri Canada no mu bindi bihugu birafise isano canke isaniro hagati yabyo. Oya igihugu cyose n'intuze n'ikibazo caco kandi akontese yaco uravye ibintu bibera mu Burundi ibyo bintu turahava tunaravye n'ibihugu by'ibibanye turabisanga mu Rwanda turabisanga muri Tanzania nako muri Congo Congo RDC hanyuma ugasanga rero ntuze nk'ibintu
ibintu by'i Burundi uwo munsi ntuze i Burundi uravye ukuntu igihugu gihagaze n'ahantu kimaze kugera cyane cyane mu bintu by'iterambere ntabwo igihugu cy'u Burundi ushobora kugitera ibuye kubera ko ugikompare n'ibindi bihugu bya Afurika tuzi yuko hari ibihugu bikomakomeye nka za Chad za Guinea Conakry uravye za Gabon uravye za Mali za Benin abakozi ba leta bashobora kumara amezi 3-4 badahembwa ariko i Burundi bagahembwa kuva mu kwezi kwa Noviza mu kwa 12 ataki hari na kimwe cyabayemwo je nova ku Burundi cyo gihugu kandi gifite nuze instabilité n'immaturité nuza économique ituma ntuzanye igihugu bashobora kubona omwe abakozi bahembwa amafaranga ivyo bihugu bindi navuze bashobora kubona n'amezi 3-6 batarahembwa. Eric inyishu mwayumvise hari ahantu yego navyumvise mugabo hari ahantu yaguze yasinze niho nagomba tubanza aho hantu twashimangire kituje kuja turayenza ko turembaguza ni byiza yuko tugenda dushimangira dushake tubwire ikintu kimwe gihere mugabo abari kumviza kino iganiro cyangwa bazocumbira bumve neza yuko atabintu twasinze kubigira twasinze nkana kandi zabishira akamaro. Hari ahantu yavuze abatanga akarorero ko bita Jejo mu Bufaransa ngo bamaze amezi n'ayandi mwibarabara ariko mugabo iwacu bagize ngo kanagatsira gakomye ngo Amakungu asimbira hariya hejuru hasimbira hariya hejuru n'ibiki nenga namereke neza yuko ari imvugo imaze imyaka n'iyindi cyane ariko bavugize bantu nziza ibyo ndabibona bishimisha ko ntizamereka neza n'uburorero n'amajambo akoreshwa twese turabarundi twese kumure turazi indimi zirenga rumwe murazi neza yuko ijambo ushobora gukoresha ijambo mugabo ukabona ikindi kintu byariko rirasotera ko cyangwa ibintu uri kuravuga sivyo hariho imvugo y'abavugizi bankunze iminsi yose bama bacisha ku nsamikingira n'ubu ikingira n'ubu niko babandanya bavuga ati mbe none abo bantu bicwa kubera iki ko n'abica batirafatwa ngo bahanwe ico kibazo kibajijwe uja wumva bimaze imyaka itari mike ngo nta bantu badapfa ngo muri Amerika barapfa mu Burayi barapfa muri Aziya barapfa muri nta hantu nta bantu badapfa mugabo abo bantu bama batangiye inyishu nyene hariho irivuga babazibukira ntibige bakoresheje ivuga kwicwa nta na rimwe bavuga bati ngahi Burundi abantu baricwa no mu Bubiligi baricwa no mu Bwongereza baricwa no mu Norvege baricwa ibyo rivuga kwicwa rero n'icyo zibukira nibigira nkana bakaba ko muri bibaza yuko ururimi bariko barakoresha abarundi ntibatwumva niba ururimi tutahura imbere y'izindi zose ururimi rw'ikirundi twose ruri mu maraso urashobora kuvuga uri kuvanga uri kuvuga gutyo nk'umwana ntashobora gutahura ico arico mugo nta muntu akuzi ushobora ngo nta namwe ngo abantu ngo bavuga ngo abantu ngo nta namwe badapfa n'ivyo nta namwe abantu badapfa bapfa ku isi yose n'ubu bariko barapfa n'umwanya wo kuza bariko barapfa ushike izere mugo nta na rimwe bakoresha bati abantu bama bariko baricwa ayo mavuga byo tuyatandukanye gutanu kwisha iwacu abantu habapfa bahita n'indwara mugabo ibyo ikibazo baba bariko barabazwa ko n'abapfa bishwe ariko avuga ibyo bajeje uri nka mu Faransa biratandukanye cyane ibintu biri iwacu abantu baje mu ibarabara babire kuriwe bakanacungirwa umutekano n'abashigikiye ubutegetsi nk'ubuyobozi iyi saa turi turavugana bariko amabarabara aruzuye yuzuye amasenti ngo bagiye kwiyamiriza ngo ibimenyesha makuru by'abafaransa byaha ijambo umupfasoni bagahita barankiza ntiyagira ubundi muntu arikandagiramwo avuga yuko agiye kwiyamiriza abana bariko birukanwa ku mashuri barenganywa wahehe ntiyagira umunyagihugu twumva Bujumbura arivuga ati jewe ibintu by'amafaranga amwe muri kumutoza y'agasaki turabyiyamirije n'uwahehe birabahehe aje atandukanye ibintu aha mu Faransa izo ndarahe namuraya bwacanye muri Amerika arambwira ahantu abantu bigeze kumenyesha bati turisha ugiye imyerekano kunuko ugiye imyerekano babuze imyaka maze hazi kandi nawe nyine yashaka aje gutanga n'akarorero aje gutanga akarorero k'ihugabamwo avuge imyerekano yo yaramenyeshejwe abategetsi twe twifuza kugira imyerekano izoba yiyamiriza cyangwa se ibi ngo babuze nta na hamwe baravuga bati none mushaka uzocahe ico ni kibazo cy'amakibazo
mushaka kuzo inzira mushaka kuzofata niye abo twe dushaka kuzocana na aje gutegana bavuga ati oya ahantu ntimuzohaca muhindura inzira ko mushaka gushika hariya muzocana na tuzocungira umutekano ibyo rero harimo abantu baba bagiye gusambura muzo imyerekano ibaye umutekano ntangire abaje umutekano baje imbere abandi bavunga abandi inyuma imyerekano ikaba ku masaha bavuga yuko imara igahera muri bacurundi isuko kwa muri buri kubavuga ngo ibintu biri iwacu nta nyiko bigeniwe nta handi na hamwe ibintu iwacu bibera mu bihugu by'ibyo bamzemo ariko bitangwa ko karorero ngo amahanga ngo yamari kuyiza ngo makongo yamari kwisuka mu by'iwacu kandi baba ibyo bagiye kandi hantu agende no kuri ibyo bikoreshwa Leonard arondere assassinat d'identité Gregory nakana k'imyaka ariko imyaka ine kishwe mu 1984 Amufaransa gushika n'uyu munsi baracarondera umuntu yakishwe ari we hicwa umuntu umwe komine yose irahagarara bamenye umuntu icyatumye yicwa n'uwamwishe ahetse acambwira iwacu ambwira abantu bicwa yashaka duhere vuba mu 2015 ambwira ati abantu bama n'ubiziga by'amariko yatorwa mu nzuzi bitorwa yuhanije bitorwa byaciwe imitwe bitorwa byambuwe agahuzu biruko byavutse amvuga ati abantu babica naba banakana barafashwe bareke ko Amerika akoresha ivuga ngo abantu ngo ntaho badapfa ahubwo bazohinga bavuga bati abantu ntaho batishwa bahise batubira ahandi hantu mu bigihugu abantu bicwa ubutungane buronje abo bantu bakoze amaraso mu Burundi bavuga ngo agapfuye kabazwe reka tumvirije uko Eric muheje kuvuga birumvikana ko mushaka kuvuga yuko ubutandukane buhari hagati y'ibintu biba muri ivyo bihugu hamwe no Burundi nuko umengo ibiba mu Burundi ari abantu bicwa ari abantu bagirirwa nabi bicwa cyangwa bakagirirwa nabi bifatiye ku mvo za politiki cyangwa uko basanzwe bameze ariko mu bihugu by'Iburayi cyangwa ibindi usanga abantu bicwa bidafatiye kuri politiki ahubwo ari vya bindi ibyo ubwicanyi busanzwe bw'abasuma n'ibindi none mbere ko tubaha ijambo Leonard usanga umuntu yishe uwundi kwica muhorana umugore yishe umugabo cyangwa umugabo yishe umugore n'umuntu yategereye uwundi ntaramwica kubera ko nk'abagabo umugabo dufatiye agomba ko yihaye ingeso yo gutegera abakenyezi kugira ngo bagire nabi ugasanga havuye ibyo kurwanya agomba kwirwanira ngo mucike undi akarubira kumwica rero ifatiye kuri ibyo nta muntu ari yicwa ngo yabiza politiki nta muntu ari yicwa ngo yahawe ko avuga ururimi nta muntu ari yicwa ngo nuko avuka muri iriya ntara nta muntu ari yicwa ngo nuko avuga ngo ari muri uyu mugambi ntibibaho nivyo nagira mbaze Leonard nti mbega aho muherereye muri Canada canka muri Amerika eka mbere n'ubindi bihugu wobuzi biteye imbere canke biri mu Iburayi haraho murumva abantu bafatwa bakakubitwa bakicwa bakanyuruzwa bakagirirwa nabi bifatiye ku mvo za politike hanyuma muce mugira ico mushikirije ku byo yavuze tuje tubananya ku kibazo cya kabiri icyo nashatse kuvuga ko ntuze abantu mu bihugu by'Iburayi hose abantu bapfa mbega tunahereye ku ntuze muri Amerika aho hari leta aherutse gupfa abantu 16 ntuze kandi barashwe n'umuntu afite gutyo arabarasa barapfa ntabwo novuga ko iyo mvo yari ya politiki tugiye mu bintu by'i Burundi c'est vrai que ntuze turazi yuko l'enjeu iri mu Burundi ni politiki politiki kubera iki politiki yako hari imigambwe yose kandi ntuzi ikintu marezo macyane nuko ikibabaje mu Burundi nuko buri gihe habaye changement ya parti habaye changement ntuze y'umuperezida hagomba kuba sacrifice ntuze abantu bapfuye igihe cyose kuva muri independence hagiye haba changement de pouvoir hagiye haba ubwicanyi butavugwa duhereye tunagiye kure guhera dari za nesu asante mu 62 mu 72 mu 73 na gatatu kuduga za 88 za 95 kugeza n'umunsi intuze Burundi turazi yuko buri mine ntuze yakiriza ntuze politiki
icyo gihe rero ntuze malheureusement hariho abantu bahapfira me yo ushobora kuvuga nkafata bira nkavuga nti aho uwo munsi Burundi uhagaze naho bwavuye mbere hari intandukano nini cyane bose ntabwo n'abandi benshi cyane rwose kuko kuva muri 72 nibyo nababwiye kubera ko ntuze jetera ntuze ntangiye historique mu kuntu ibe abwise bwagiye buba nka compara n'iyi 2000 ntuze kuva ntuze ejo bundi ku butegetsi buhari dukoze bilan y'ubwice bwagiye buhaba twokora ni comparaison kamera ne malheureusement nuko umunsi uro konfe ahiri nuko kera abari bari ku butegetsi badashobora kumva yuko abandi ashobora gufata ubutegetsi kugira ngo cyangwa se babucanga kugira ngo bumvikane agahuka tugafate nk'amata n'ubuki et voilà le conflit là muri iyo conflit rero haraza les multinationales baza bafite ama intérêt yabo ntuze particulier uwo munsi ku isi atwo turavugana hari conflit hagati y'Ubushinwa n'Amerika ubu Leta zahora ziva mu Bushinwa zigenda muri leta zafunzwe uwo munsi les États-Unis basohoye decret kuma kwa bagiye gushaka ibihugu bifise deterera kugira ngo bagende coopération nabo entre autres Burundi buri site muri ya rapport yasohotse ya 3 jours none abanyamerika bashaka kuza gufata neza ayo material ntuze swat ku ngufu swat ku bwumvikane bw'igihugu ku ngufu mu gihe batifuza ko nkaba hari bavuga bati ntabwo turaba abandi ba partenaire aujourd'hui aya matora agiye kuba muri 2020 ni determina kubera ko au risque de se retrouver turi kwese entre nous ama envie y'ama multinationale ashaka ubutunzi dufise wacu ubutunzi bw'igihugu kandi bafatanyije n'abandi necessairement batavuga rumwe n'igihugu kiri ku butegetsi na pouvoir ari ku butegetsi aho niho hahandi abanyamahanga bakunze kutwinjiramwo twebwe abarundi babandi bansumirinde nabo bashaka amafaranga nibwana n'ingoga ngo ni muze turaha byose ngo ariko ngo ntuze ngo abahandi ntitubenda ngo tubakureko ivyo yo ntitubeshanye naho turi ubu naho bihagaze eske turagurisha igihugu cyacu kubera ko turi hanze cyangwa se tugashaka abaparteneri boza kugira ngo na gatoya dufite mu Burundi tugasangire n'abandi n'abanyagihugu bose bari mu gihugu aho niho hari ikibazo rero ariko rero umego impande zose uko ari zibiri zihora zitana ku mwikomo urumva yuko bamwe bavuga bati abo banyamahanga bokoresha abarundi bari hanze kugira ngo bashobore gufata ubutegetsi nabo nyine babahe itunga ry'igihugu ariko abari hanze nabo barashobora kuvuga bati abari mu gihugu nabo nyene barashobora gukoreshwa n'amakungu bakemera gutanga ibiri mu gihugu kugira ngo babandanye batwara kandi bivugwa yuko bo badatwara neza badatwarira neza abanyagihugu. Reka tuje mu kibazo kigira kabiri, ikibazo cyo kumenya gato imbere kimbere yuko turakira ikibazo hariho ahantu Leonard yavuga yuko Burundi ari igihugu kimeze neza gusumba za Mali, gusumba za Chad, gusumba za Guinea Conakry. Ibyo bintu sivyo na gatoya kandi bigize biranka nabizi mu majambo make yaramwereka neza yego mu majambo make cyane. Ibyo bihugu yavuze bya Mali, za Chad nande yumbwira ahantu yavuze ko bakoze badahembwa iwacu amafaranga aba yego aho nagomba kuvuze ko mu mazina yandi badahembwe ko mu Burundi busumba amafaranga gushika ubu Burundi buhemba abakozi ba leta aba mu ntwara mihito asahubwo ku ntwara mihito z'u Burundi zagizwe ibigandazwa muri Somalia na South Africa na hehe ufashe $100 rikugwa kuyakugwa ku mushami ntwara mihito imwe $100 remba abakozi bangahe ba leta i Burundi nacero afata amadolari $600 akatwa amajana 50 akatwa ku ntwara mihito imwe ayagizwe n'intwara mihito n'igiti cy'intwara mihito zimwe Somalia na South Africa ari amafaranga avamo buri kwezi amafaranga hemba abakozi nta handi ava nico gitume ejo bundi bavuze ati intwara mihito z'abarundi ziri muri Somalia zigira zitahe kazifure barabize barabugoza induru bavugije nta numwe ntahitashitse kandi zose nagarabize
aheze kanaca mbwira muri ivyo bihugu ahantu bama ariko batangisha amafaranga umuntu akayatanga ku kazi akayatanga muhira akayatanga ahantu hose gushira abatoza amafaranga n'umwana w'umwana ambwira ico gihugu ahandi hantu muri Afrika y'Ibere nta mucuza tuje tuvuga kundi kibazo nkuko wa reka tujye ku kibazo kindi ivyo ku ikibazo ni cyo kumenya ariko hanaje kwanyishure ni kibazo nabajije aca aho naje kwanyishure bunazi sinumvise neza ndabumvise neza nariko ndavuga nti ukakuya utanyumva neza ntuze umwisho ukaje ko gusubiramo nariko ndavuga nti waruheje gutanga karore ku bigo vya Mali binini cyagutse Mali Chad wavuze na Guinea Conakry mbe uvuga ko badahemba kuri ngo iwacu Burundi abakozi batari bahise guhembwa wosigura igituma intwara miheto zagizwe bidandazwa muri Somalia na South Africa na hehe ukatubwiye igituma zikatwa amafaranga ukatubwira n'aje amafaranga haje aho twumvikanye neza cyane gose twaze gusheza bariya banyagihugu biwacu bagenda gutanga amaraso yabo n'ubuzima bwabo bagiye gutabara ibihugu byo muri Somalia na South Africa kubera ko atamahoro ahari ari nabyo byerekana gatoya aho rero hari hantu naho twumvikane neza rero nariki bagiye mwamuyemo nimushaka ko mvuga oya yari ntitwagukuye mu nteka ariko nawe tumizanwa tuje duhurira kuri murongo abagiye muri Central Africa bagiye kugwana ku nyungu z'abafaransa niba ariko baravuga muzorabe ivyo mu binyamakuru basohoye ubufaransa gusaba n'ibiki nta muzosanga bavuga ko abasoda barundi bariyo nta namwe inambeshe mwambeshuza abasoda b'abarundi ntibamituza abarundi zamitse muri Somalia ntizagiye kugarukira kwa Nyasomaliya barewe nabi zagiye gucungera amato atwara ibidandazwa by'abazungu bica mu nyanja twe tuvuga ibintu uko biri turi gukoresha imvugo yo gukikiza ikintu twite ibintu uko biri abasoda bacu bagizwe ibidandazwa bagenda gucungera umutekano w'amato n'ibidandazwa by'abazungu ntibagiye ku nyungu z'igihugu ca Somalia canke ku nyungu z'abanyagihugu ba Somalia nuko tuzobikwijambo aho ntabwo dushobora kumvikana neza cyane kubera ko ntuze je nababwiye yuko umwaka wose nkunze kugenda i Burundi kandi ndafise n'abagenzi bamwe banakomanda mw'abo basoda bari muri Somalia no muri Central Africa kandi unashatse ubwoko bwose aho bose je harabo nashoboye kuganira nabo bambwira ukuntu babayeho n'ukuntu bishimiye akazi bariko barakora hanyuma ugasanga ntaguciye mu ijambo rero ntaguciye mu ijambo naje ndabafisemo harimo inshuti akamuntu n'abagenzi twiganye n'ushaka tuvuga ku ijambo abarundi muragoye je ndiko ndikuramo abarundi turagoye mwese murafise abagenzi muri abo basirikare reka tubandanye twumviriza Leonard duga kwijambo nico nako ndavuga ko iyo ubona abarundi umunsi baja kwitangira abanyamahanga bo hanze kugira ngo bagire amahoro nukuri igikorwa cyo kwitanga kitagira ukuntu kingana kandi na experience bakora ntuze ndumva yuko ari ingirakamaro kandi bituma ntuze n'igihugu cacu n'igihugu cyacu iyo kijya gutanga ntuze security mu bindi bihugu ni ishema rikomeye cyane rwose usanga umurundi wese yagombe kwishimira hanyuma bajya badeno kandi iyo bagiye barahemba kandi bahembwe baraza bagafasha imiryango yabo yose ariyo ntuze ni metier yabo koroze ugasanga rero ntuze twebwe turi hanze bavandimwe muze tuze tugira dushyigikira igihugu cyatwiranze twe turi hanze kubera ko ni tugera hanze ni ukuri tukivuge neza ntituvuge nabi birababaje nko kumva abarundi bamwe turi hanze twirirwa tuvoma ku Burundi kuva mu gitondo kugeza mu ijoro tukibagirwa ko ariho twatakaje uruzogi rwacu ariko niba hari ibintu ahubwo nk'ubu urabona hari turavuga tuti turare ukuntu ejo bundi twova muri izo ngwara zose ariko noneho
nuko twagiye kure ya ntuze y'amatora 2020 nuko twagiye kure yayo icyiza jeno ntuze n'inama nojya abarundi turi hanze twese murazi ntuze uwo mugenzi wanje avuye ko amaze imyaka 13 mu Bufaransa twebwe tumaze iyigana inshuro zitatu turazi ntuze ukuntu mu mahanga si heza uzogenda uri umunyamahanga ariko uzohora wifuza iwawe jenye ndi Bujumbura ngiye gufata ntuze temperature y'Ubujumbura temperature ya ruguru kujya ni temperature dedans ntabwo muzi ururimi ndiko ndavuga ntabwo ari ururimi rw'ikirundi rusanzwe nuko n'indi biragiye ngura hanze umunsi niyo tamfise icyome kikajya amarundi bose bari hanze gukunda igihugu barimo ukuntu biryoshe nukuri banyoye ikintu bakacumva byo bafasha bake hari abaherutse kuvayo bari hanze ubu ariko myaka 20-25 ndazi ko umuntu wese azobavuga ntuze langaje ndiko ndatena ngaha ari kuri plateau. Ego. Reka rero tujye ku kibazo kigira kabiri. Umushinga ntahe Kafando Michel asanzwe kandi aserukira ari intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi aheruka kuja mu gihugu cy'u Rwanda ku itariki ya 21 Rusama aho yabonanye n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'andi makungu umushinga ntahe Richard Sezibera akaba imbere yaho yari yagiye kandi muri Ethiopia aho yabonanye hamwe na Musa Faki Mohammed ariko ibyo yagiye kuvugana n'abo bantu ntibyigeze bishigwa habona tukaba tuzi neza yuko Uburundi n'u Rwanda bitabonana ryiza kubona agendera u Rwanda asanzwe ari intumwa ya ONU mu Burundi ariko akaja mu Rwanda ibyo agiye gukorayo ntibimenyekane ntibije habona ibyo byose si ntibyerekana yuko hoba hariho ikintu coba kiri inyuma kubijanye n'ibintu biriko yabera mu Burundi. Reka ntangurire kuri mwebwe Eric. Urakoze cyane kuri ico kibazo umbwiye ko babikusiye kibazo mugiye kuri ngiye no ku kibazo bagije urugendo yagize Kafando Michel mu akabonana na Richard Sezibera umushiranganje w'imigenderanire n'imfashanya ku Rwanda n'andi makungu akomeza kubona na Musa Faki. Ibyo bavuganye ntibyashizwe habona ngo tumenye neza yuko soba byari ibintu bayaga hagati yabo nuko byo bari ibintu byari ku Burundi nibaze yuko byari ibintu byari ku Burundi ko byarashizwe habona tukayimenya. Ico bagituma Musa Faki ndazi ko ari ibintu bajejwe ku rwego rwari ryashiramo bita ngo ni Afrika bigisha mu bihugu bya Afrika ibiki mugabo burya nazo nyene yego ni burya nizo nzego ni ibintu nemera gake uraze ico zitwa nico zomaze ntaco zimaze na kimwe icyo ni kimwe gano twaba tubwira ni ukuri mbere nkakoresha kuko uraze ubuze muri Afrika iwacu amaye imyinduru ikintu kuko yaba bari nico bamaze n'amatora ntaba yibwa bahagaze bajye barorera bagenda batemeje uwo muntu ngo bavuga ati naka yahashitse kusuma ukirwa sanga ariko amamukisha amaboko abiri. Kafando agiye mu Rwanda akabona menshi Sezibera kandi u Rwanda n'Uburundi muri kino gihe bavuga yuko batarabana giza. Kafando afite ibyajejwe ku Burundi nta wumbaza ngo mbega mu Rwanda bagiye gukora iki ko tuzi ko Burundi n'u Rwanda bitarabana neza. Ubuserukira leta zunze za Amerika ni ashaka kuja gutembera mu Rwanda canke aje iwabo gaca mu Rwanda ndazi neza ko atazomaza ngo mbe no kubera icyo rinze guca mu Rwanda caci Kongo canke Tanzania. Mbere Kafando ko muri Tanzania agenda yo muga ntibavuge bati mbe yavuganye iki na Magufuli. Sindiko nimbukira u Rwanda canke Ethiopia bikiri ko byo zose ni bihugu n'amahanga su Burundi simbuka kandi nta gihugu na kimwe kiri nkunda gusumba Burundi mbukamo. Yari karavuga ngo kuva mu gatondo kuzizo barinde birenga ngo tumudu ducira kundi ducira ku bibuzi nka guciye ko kukunda guciye ko niciye ko jewe nyene ni umuvumo mubi cyane mugabo ntibisigura yuko ibintu amabi yose biri wacu ndayahakana. Ibi byose bihagana ibintu byiza ntibibaho. Imyaka mfise ndakuze namaze kumenya umwe w'umuntu haguze biciwe
ndazi umubabaro umuntu abuze uwo atwawe n'urupfu bisanzwe nk'indwara n'utundi tuntu twinshi kuvuga neza Burundi kuvuga ko nzohakana ko atabwicanyi buhabera ko atakarengane kahabera ko atabantu basabwa ivyabo bazira imigambwe barimo n'iki bihabera ibyo umuntu yobihakana nawe yavuze ngo nta mugambwe ari mahubwo umugambwe umuntu ashobora kuyibwira yego sinzi ko ikibazo babaje nacishuye uko usa uko wacishuye reka tuje kwa Leonard mbere Leonard mwe bamwibaza yuko hari ikintu kiri inyuma y'izo ngendo Michel Kafando yagize mu Rwanda hamwe no muri Ethiopia coba kijanye no Burundi. Jewe aho nohagarara nuko ku ruhande rwanje ndavye urugendo Kafando yakoreye mu Burundi represente Nations Unies na raporo yasohoye ku Burundi je ntabwo nshobora kwemeranya n'ibyo yavuze me ugasanga malheureusement yaba Union Européenne yaba nantuze na Etats-Unis malheureusement bafata bene wacu b'abanyafrika aho kwihagurukira ubwabo ngo baje kuraba aho ikibazo kiri muri Afrika batuma bene wacu b'abanyafrika kugira ngo bakabahindura ibikoresho byabo kugira ngo noneho baze ahubwo guhonyora ku gatwe ibihugu aho twebwe duturuka muri Afrika no kuvuga loka ya Kafando na loka y'abantu y'aba Nations Unies bagiye baza mu Burundi b'abarabo bava mu abiriya bihugu bya Tunisia bya Algeria n'abandi bose bakaza bamwe bajejwe kugira amatohoza malheureusement abantu ibikoresho by'abo bazungu kandi bagomba baza bafite confiance kuko bagomba gutanga raporo y'ibyo abazungu bifuza kuba baza bari ntuze baza bafise kote imwe pansha bariko ibyo twarabibonye n'amaraporo yazose itwobisubiramwo kandi murazi yuko haje naho n'ibyo ugifata ntuze desi yo kudahana agaciro n'ibyo byose bagiye batanga kandi byanagira ngo byajya no muri resolution ya Nations Unies byose bigapfa impfabusa twagiye tubibona hama rero ntuze Kafando kugenda mu Rwanda ntabwo no byafutiye necessairement n'u Burundi na hamwe cyo hasanzwe n'amatansiyo yanda hari ya kofi y'Ubugande n'u Rwanda tureke kuceka ibyo gukora ariko hari kubona ata raporo batanze hari ikintu kitameze neza cyane bose surtout dans la région des Grands Lacs africains yo tubona ntuze uko Congo umunsi ihagaze yo tubona ntuze kofi y'u Rwanda ubundi uko bihagaze ko tubona uko Burundi buhagaze na kofi y'u Rwanda ibyo byose ndumva biri muri logique de travail ariko ni igikoresho cya Nations Unies nicyo nikoresha kurezima ntuze voyage muri Grands Lacs hari iwacu. Ego ikibazo rero ukindi cya nyuma dufise ni ikibazo kijanye n'icuka kiri hagati mu gihugu. Nibyo Leonard mavuze yuko murakunda kuja mu gihugu cy'u Burundi hafi buri mwaka kandi mukavuga yuko muhora mubona yuko amahoro ari yose mukagendagenda no mwijoro ariko rero hariho nabandi bashobora kuvuga ibihushanye n'ibyo mwe muvuze nabo nyene bama bagenda mu Burundi canke bari mu Burundi nyene ubu ugiye kuraba mbere usanga hari amakuru menshi aguma asohoka avuga yuko hari abanywanyi b'imigambwe iyi canke iriya na cyane abo muri CNL bamwe bo kwa Gatongwasa baguma bafatwa bagakubitwa bagafungwa n'ibindi mbega mwibaza yuko ivyo byose biterekana ishusho mbi ku gihugu cyane kubijanye n'amahoro no gutegura amatora azoba mu mwaka uza reka ntangure kuri mwebwe nyene Leonard. Icyo novuga nogarwa kandi nkahagarara ko nuko igihugu cy'u Burundi ntuze mu bantu ntuze abavuye hano muri Canada bavuye muri Etazi na benshi bakunda kugera nk'ejo bundi hagiye kuzoba muri semaine ya diaspora izoba ntuze mu kwezi kwindwi ndazi ko Barundi bisinze abandi bose bamaze no kuya amatikende yabanze ko n'amareservation y'agenda i Burundi hari ndumva yuko yoba hari ubwicanyi buvugwa uko umunsi turiko turabikurikirana abo bantu nibo kwemera gutanga amatikende yabo n'amahoteli ngo ageze bagende mu Burundi
abenshi bagenda ku mpamvu nyinshi, hari abagenda bagiye gukora business hariya, hari abagiye bagiye kurongora, hari abagiye bagiye kuramutsa imiryango yabo. Ariko jewe security mvuga ni muri yo kandi amatwi ansumira ababyeyi bose bavuga ko bavuye neza, nubwo bamwe bazavuga ngo hariho inzara, ese ko igihugu kitari kirabona imfashanyo zituruka hirya no hino, hariho abashonje ariko abantu bararyama bagasinzira. hama tugiye kuntuze kuko mumaze kuvuga mu kanya bafatwa, nizere ko ntuze abafatwa ndetse amatara muri FNL cyangwa n'ahandi, nizere ko ntiheka hari abari muri iprona, abari mu yandi maparti bayazi ko nabo ntiheka bafatwamo. Ariko nk'inkuru twabitanguye kare, igihugu cy'u Burundi ni politike, ntuze ni politike n'amaparti ari mu gihugu bagwanira ubutegetsi. jewe nka muri parti rero ndumva yuko ushobora kugendaho nimerewe neza, mu gihe ntagiye mvuga nawe ngiye gukora politiki yaga, ndumva garanti yanjye kugaruka ari yose. Ariko nawe abagenda bagiye kurwanya ubutegetsi ngo jewe ugenda mukora w'igisi namukunda, abo nabo ntuzi birashobora, ndiyumvira ko ntuze ko amaescaramuche ashobora kuba ntuze muri iyo situation. jewe n'ukuntu ushobora kuba nosubiza ico kibazo. Ego muravuga ko benshi bagendayo bajyayo kubera hari amahoro, ariko rero turibaza ko hariho n'abatajayo kuko batinya yuko ubashobora kumererwa nabi, kandi bibaza yuko atamahoro ahari, kandi bipfuza kugenda mu gihe hobaye amahoro. Katuhe ijambo Eric wewe nta mugambwe arimo kandi nta politiki arimo, yari kuba mu bambere baja kugenda bogenda mu gihugu. Mbega Eric wewe ubivuga ko iki uzoshobora kugenda? Ibyo bintu uko bivuze bati urumva ko baca aragenda uko yumva hipfuje kose, akigira amahoro akagaruka yandi, akigira amahoro akagaruka yandi. Sinzi ko abamenyesha amakuru baba bari bazanye rasi n'inshuti cyangwa abagenzi, mbe yoshobora kutubwira igituma abamenyesha amakuru kuva bahunga atamenya asuye i Burundi, bavuga ko nabo bagiye baharanira bari bagwana ngo baje ku butegetsi. Mbere wanariti woshobora kunyumvisha ukumvisha n'abanyagihugu bari kuvuga bumvise cyangwa bazava bumvise ikiganiro igituma hari impunzi zari zahenzwe zigahunguka zivuye muri Tanzania, hama zigasubira kuburabuzwa, abatishura basubira guhunga, ukaheza ukabyumvisha ayo mahari mu Burundi. Mbe wonyumvisha ayo mahari mu Burundi mu gihe inkorabara za sinzi zisigaye zibi i Burundi zikinjira Tanzania uko zishaka, biragenda gusanga abantu mu mahema aho bahungiye bakabicirayo, abandi bakabakomeza, abandi bakabanyuruza. Wonyumvisha amahoro ari mu Burundi ayo ariyo? Wonyumvisha amahoro ari mu Burundi ivyo biziga bimbwira gatoya kandi biracemereza ngaho. Wonyumvisha amahoro ari mu Burundi ku buryo burindwi ikwindwi heze bamadufwiciye abantu bishwe, bashaka n'ababishe bakanamenyekana, mugabo tukaba tutarigira twumva ubwo bwicanyi bugabanuka cyangwa buhagarare ababukora bahanwe. Niyo mpamvu ushaka ubundi kumva yuko uhayumvisha abantu, kumvisha n'abarundi kumva ntubwiye ngo ibyo twumva ko bavuga ati umuntu yitwa kanaka yakuwiwe bamuja, yajanye n'abitwa banaka n'abandi ko baramujana, umuryango ubakurikirana iyo yajanye barahebura gushaka ngo ubirengero barabubwira ingero yiwe. Iyo umuntu amaze kuvugwa amazina umwidoro we wose navuka niki bakabona bamutwaye ko atagarutse, abo bantu tuti ibijye n'ibyo babesha nkaba naka araha ibijye n'ibyo babesha nka naka ntiyapfuye ntiyishwe, nka naka ntiyanyurujwe araha naka barabesha ntibamuze mazima yo ntiyagiye mazima yo araha. Niyo mahoro dushaka tutahuza neza ngo twumve aho hantu ntuza. Aho hantu je mpamvu mvuga icyo kintu nuko kugeza no mu kwezi gushize hari impunzi ziriko ziratahuka zivuye muri Tanzania, muri Kenya ni Buganda zigenda mu Burundi, kandi ibyo nitubesha n'ibintu by'actualité twese turabona. Jewe ntuze nabaye impunzi hanze, ufashe ntuze umwanya yo gutaha, nkafata ndetse yo gutaha mu gihugu nuko mvuga nti niburi hari aho ushikira abantu banyacya, kandi amatwi ansumira
kugeza umunsi ndumva reka noba ntarabyumva gusa nk'impunzi zimaze kwezi zitashe bivuye muri Tanzania bivuye muri Kenya abenshi bajyana indege abandi bajyana n'amatrain n'amabisi muri Tanzania abo bantu sidumva na bya binyamakuru bivuga ubutegetsi mu Burundi nabi sinumva ngo abantu bahungutse ngo bahise bica ibyo ntaho ndabisoma hanyuma hari ikintu tugomba nta nabumva basuye guhunga bitwa bari bahungutse nta nabumva basuye guhunga ngo bari bahungutse kubera kuburaburwa bagacibwa amafaranga bagaturira inzu nabo ntawe wigeze wumva rero ayo makuru je sindayabona mu za Karuzi mu za Muyinga ntawe wigeze ubona hanyuma ikindi mvuga ni uko mumenye yuko igihugu cy'u Burundi kimaze cyaciye muri byinshi cyane cyane muri iyi myaka 5 yanyuma iri kurahera kandi twibuka yuko habayeho intuze tentative ya putsch ya coup d'etat ikarata kandi iyo yateguwe n'abantu abo bantu necessairement bari hanze cyangwa hari abandi bashobora kuba baragizemo implication cyane rwose bari hanze batifuza ko ubutegetsi buhari bwabirukanye bwogumaho ibyo tubyumvikane ko bibaho ariko kandi malheureusement abantu bagice gihe cyose ndumva ko uwo munsi bavuze bati bwa butegetsi twagwanye muri 2015 none reka tubukureho tugende tubukure mu matora tugiye kugenda muri 2020 malheureusement usanga na demi ngo nta kizovamwo no ubizi gute wewe uvuga gute gute kizovamwo kubera abazungu bacumugane ntuze ngo kandi ntuze yuri kurakina ntuze aho utari abandi barakubera donc jouer à la chaise vide ce gihe uskuma muri lamentation ntuze éternelle aujourd'hui amatora agiye kwa muri 2020 ndumva yuko n'abata byohewe n'ubutegetsi buhari jewe ndongera gusubira inyuma kandi babwiye yuko ubutegetsi nta kazi ndiko ndakayo nta mwene wacu arimo nta muntu n'umwe mvuga jewe ntuze nagume jewe iyo mvuga ubutegetsi ndavuga amahoro y'abarundi niba bajyana bakabyuka nicyo nifuza mu Burundi ubu munsi rero bavuga ko hatameze neza ndumva ko bogumye kugira ubwo bwira bwo kuhaguruka tugende gutana no dushire ko ubutegetsi twifuza tubwiye natwe tudashaka gutatubwira bene bacu bari hariya mugende mwitoza ko bwa butegetsi ubukwe none namwe mutwereke ico bushaka mwokora kuko je umunsi mu mwaka muri myaka turimo isi ikirahinduka kandi isi ikora abantu ya cyane gose natwe turi mu mahanga uragenda ntibabura kwibutsa ku munyamahanga haba mu kazi haba mu gitamwa byose ariko iyo ubucacu bavandimwe uze tukigwanire ko ni cacu nta wundi azoyi aho turagoaho aho abanyamahanga bazozira iwacu baje gutwara noda bamenere yacu ugasanga imirima yose bayiguze nkuko bari barayiguze muri Afrique du Sud na za Botswana naho ugasanga twavuze naho tunima turagoye ariko kumenga n'ubu humenga hariho abanyagihugu bamwe bakuwe mu mirima yabo ukubera ubwo butare kandi baguma basaba yuko bashumbushwa bamwe imbere baba barahuye n'ingorane ntibaronse inshumbusho yabo oya ivyo ni ngombwa nk'igihe habonetse nk'amamine nk'aho hantu azana inyungu mu gihugu aho bamaze kuborokaza c'est vrai none mwabiro bihugu turimo bya Canada ahantu bimba za petrol n'ahantu bimba za or na za diamant barirukana abakavukira bita abahengiye bakabajana ahantu cyangwa se bakavuga ati ahantu turahaguze n'ahantu hanyuma ikiza kimwe nuko nize ko ni Burundi babikora ko abo bantu bahita babadedomanda bakaja kubareyensara ahandi hantu kugira ngo bakunde bavanemo ivyo bintu ivyo ndumva ari ibintu bikunze kuba no mu bihugu by'ibibanyi iyo bavuga batagiye kubaka iterambere bende gutya bararimura bakabajana ahandi ariko aho hantu bakakorwa ibikorwa byogobye kuhakorera ariko mengo iwacu aho bitandukanye ni wacu mengo ino mu bihugu by'ini Buraya cyangwa muri Amerika no muri Canada imbere yuko leta ikora ivyo bikorwa ibanza igafata ikibazo cy'abo bantu mu minwe ikakirangiza
imaze kubimura no kubashumbusha n'iki ikora ivyo bikorwa, ariko iwacu umengo bigenda binyuranye. Leta ibanza gukora, abanyagihugu nabo umengo baca banza bariko baguma bariko barishyuza leta ati turabire, bakaja mbere no kubonana na wa muhuza w'abarundi kugira ngo ibibazo byabo bive mu nzira. Sosiyete maje ko badashobora gusumbushwa, ariko ndumva ko igihugu responsable ko gihagaze, ndumva ko abo bantu nabo nizere ko harimo abantu nabo bashira ubwenge kugiye bakavuga bati none aba bantu ko tubakuye ngaha turabashira he, ko tubakuye betego ryabo turabashira he. Nizere ko iyo kintu naco ntuze bagomba ko bajya iyo ciyumve nabo bakiyumvira nk'igihe nabo byo bashikira ko nabo ico gihe ukwifuza ko ari umuntu abarengera. Yego cyane. none gari hone ndi kuvuze ko tembera i Burundi wacu, nyanda kubaza utubazo tubiri hanyuma turangiza ikiganiro. Yego muri abantu birukana mu matongo yabo, woba ko uvuze ko uzunguru ku Burundi bwose kumenya ko atebera no mwijoro, ndazi ikirere kiri hagati ya Bujumbura na Cibitoke ca Rugombo n'umwanya umuntu agenda. Woba ni kubera iki wowe utabarije igituma barya abantu birukanywe mu matongo y'abantu barusiya bagiye gucumbika bimba ubutare, barya abantu bo mu itongo ryabo nabo bacanana bakumuze bukiro, igituma gushika no batarabumuze bukiro. Ni kubera iki ubu utembera iwacu ukavuga yuko utazi yuko abantu basituriwe amazu muri Gasenyi, hajya bavuga ngo bagiye kubaka mu Kirima ngo wacu umukuru w'igihugu, abantu bakabasiturira amazu ibibazo bari baraguze babigura no kubashaka no kungurana y'amabanki, abantu bakomogwa ubuye bakaba bagoreye mu dusago hirya kure, abandi barangajwe baragiye. Ivyo uwo kuko atakintu mubizi ko niwo bizi ko ariko udashobora kubivuga uburisha ukuri ko abantu badahuze bukiro kandi gufi ngana agaciro kamwe n'ivyo bambuwe. Jewe mu by'ukuri nakubwije ukuri ntuze kuko nakubwiye nge ngiye gutenda, ariko ntabwo mba i Burundi. Iyo kandi ntuze point of view moral, ndumva ko iyo ni responsabilité cy'enkombe ntuze guverinoma hari ngiye kubaka ahantu cyangwa hakaboneka ntuze amajambo agiye ushira ahantu, aba bantu bari baba ngaho byase bikunze, je suis tout à fait d'accord avec toi ko bagomba kugira kubona indemnisation bakabadareza ahantu. Ibyo ni ibintu ntuze primordial kugeza uyu munsi, nuko iyo sujet ikoze ko mu makuba yagiye ntuze mu makuba yagiye aba mu Burundi muri za 72 mu 88 cyose abarundi bahunze, ariko aho abasuye Burundi barasanze hari abantu bahise batwara batongo yabo yose. Ubu munsi n'ubishiyazo cyageze no muri leta, ntuze ndumva ko habaye ntuze na komite ijejwe no kubasubiza amatongo bagiye bavamo n'amazu bagiye bavamo. Josepa nagize kubyumva, rero nk'abo bantu noneho bimuwe kubera amajambere baje kubaka aho hantu, ndumva bafite priorité ntuze kuri dédommagement na restauration quelque part. Yego cyane. Reka rero tubaha akajambo ka nyuma mu minota mike cyane. Reka dutangurire kuri Eric, akajambo ka nyuma mu minota mike ya cyane kuko tumaze kurenza isaha mu kiganiro. Urumva ivyo tuvuga ivyo twagiye twavanze byinshi kuko ingwara z'iwacu ni na nyinshi cyane z'amatora. Naho bivuga ngo bimara ntawe ngo bimara, ariko mugabo umuntu nibaza ko yoba asa n'urota ntabyi amatora ico ariko avuze ko nyezanje neza avuze ko mu myaka 47 muri Canada, nibaza ko izabasije muri Canada gusa. Niyo wacu muri Afrika nta gihugu coba tufati wacu muri Afrika muri izo zazungu twace mwindaro, nta gihugu na kimwe ku isi nzi kagira duhereye no muri Afrika iwacu ibera mu Burundi muri kino gihe zabiko yahabera ngo bavuze amatora, kuko ayo matora bwa mbere bwobwo nta bayategura bahari, abazitoza n'abazitoza ntibatowe, ntibitoza umugambi umwe kuko iby'umugambi uza biheruka no 19 imbere ya 1993 ko kuva 1993 ubundi bw'izo migambwe myinshi haba amatora ahuza abanywanyi bazo mu migambwe itandukanye cyangwa abigenga. Muga muri kino gihe bivugwa
misenizezeride gusa n'utundi tugwi tudundi tw'amashami twagiye twivukaho canke tusegereza tusega senizezeride nabo nibavuga ko baturashoboka mu Burundi nibo bonyene ntabandi bantu. Ego umushinga ntahe Leonard namwe akajambo ka nyuma kuri iyo jambo twavuganye uyu munsi kubijanye n'amatora y'2020 hamwe n'ibihugu by'amahanga byivanga muri ayo matora. Urakoze cyane gose kintu nshaka kugira ngo mugenzi wanje Eric nuko na clarification nshaka ko ntabwo maze imyaka 47 muri Canada. Muri Canada maze imyaka 32 imyaka nayibaye mu bihugu byinshi cyane gose cyane mu Rwanda muri Côte d'Ivoire muri Ntuze muri Niger muri Ntuza mu Bufaransa aho sinagenda haca. Hanyuma ikindi nshaka kuvuga Ntuze cyo cyakano yaradomeye kuvuga ngo Ntuze ngo abitoza ari umugamwe gusa. Tushimira Imana ahubwo ku Burundi haba amatora kubera ko mu ntwaro zatubanjirije nta matora yigeze abaho hagiye haba Ntuze amakudeta sur kudeta amatora atanguye Ntuze kugandadaye no kugeza umunsi nibwo ubu munsi twaba ku Burundi bushobora no kugenda bukanatura bugashabirete muri dovote bawe twatoye umuti Ntuze abarongozi bacu icyo kigishimira Imana kubera ko ntabwo byigeze bibaho. Hanyuma reke nshaka kuvuga Ntuze kuri conclusion ko y'amatora 2020 jewe n'ukuri nogira inama bene wacu turi hanze ari n'abagize n'ingorane z'ibyagira byose ariko twibuke ko igihugu tuvukamwo tutagomba kwirirwa tukivuma kuva mu gitondo kwiza mw'ijoro kubera ko umuvumo tuba twikwegera hari hantu twataye uruzuri kandi wacu kandi aho uzodukunda igihugu cy'iwacu kurusha twebwe bwacu naho tujyaho abanyamahanga azogifata kandi uzosanga tubabaye abantuze babita abacakara babo usange noneho natwe ataho duhagaze abaja canke ndavuga muri Canada kubera ko ubu munsi hashize icyumweru Canada yirokoresheje jenoside yakorewe Indien nizo jenoside yakoze muri 1855 aba Indien ubabonye muri Canada ukuntu bameze n'ukuntu babayeho ntabwo nifuza kujya tubera ko mu Burundi ari abanyamahanga batugenda kwizosi kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba. Ndabashimiye cyane rwose nawe kandi nashaka gucishamo nkebura abarundi ngo tugende igihugu cyacu ntikivuma ahubwo turabikeneye twakora kugira ngo tugikundishe n'abana bacu tubyarira hanze. Ego cyane rero nari ukinga ukiri hafi rero nari gatoya ubundi ngendera uyana gatoya kandi ifashe uriko ibikorwa by'ubutegetsi bwahora buharenze kuba gusenywa inzego byo bita mu Gifaransa kudeta. Nagomba kwibutsa yuko atamukuru w'igihugu n'umwe imbere ya Nkurunziza yoba yararengeje imyaka wamaze myinshi yamara 11 ariko kubera yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwo butwara neza gusumba bose bahaciye bose nyine basiye ibyabaranze mugabo bavuga bati hari ingere n'agaheta nta biziga vy'amabitorwa mu mabarabara no mu nzuzi imisi yose tugira amahoro. Reka rero turangirize hano umushinga ntahe Leonard turabashimiye kubona mwaduhaye akanya kugira ngo dushobore kuganira. Murakoze cyane gose. Namwe Eric Nduwayezu turabashimiye kubona mwaduhaye akanya ngo dusubire tuganire uyu munsi. Yego nanjye ndabashimiye Hilali ndashimiye na mugenzi wanje Leonard twawe mu kiganiro hama n'ikindi gihe ntisobamo hari ikindi kintu kijanye n'ivy'iwacu dushobora kuganira ko ndi hafi mwantera akanya tukarondera. Ego tuzobikora. Inshuti mu bagenzi rero muza gukurikirana ikiganiro turabashimiye tuzosubira rero ikindi gihe mwari kumwe nanje Irere uri inkuru nkuko musanzwe mumenyereye. Mu gutandukana rero reka tubasige muri ko murakurikirana akaririmbo ka GG7 muri mvyo mu Burundi ari mu gihugu ca Swede aheruka gusohora akaririmbo gahayagiza umugwi w'umupira w'amaguru w'igihugu cy'u Burundi intamba mu rugamba. We've been waiting this day for many years.
It was a dream for every Burundian. Today our dream has come true. We're celebrating. Your love for motherland has made you stronger. It has made you train hard day and night. No matter all the struggles, you made it till the end. We are proud of you. Remember, you are not alone. We all support you. Even the African Cup of Nations, we will be with you. We'll never abandon you. We are proud of you. In the we love you. We support you till the end. In the we love you. We support you till the end. Ewe Burundi gato n'urugita batavuza kubigona bakumenye bagatamari. Abarundi b'intwari nk'intamba mu rugamba biyemeje gutura amaboko navyo basaba kubira icyuya c'amaraso.